mambo ni yaje rafiki zangu, gute aho muherereye hose bagenzi banje. Uyu munsi tukaba tugiye kurabira hamwe mwese muriko murankurikirana uburyo bashobora guhindura ijwi, ururirimbo, amajambo uyahindura akaza muri audio biciye mu majwi atandukanye. Ushobora guhindura ururirimbo wifatikije ino programme iyi nyene tugire tubone ko ibintu byinshi bitandukanye, mbese utokubaza ko byobera kuri Android yawe. Uko ndagusabe ugende hariya muri Play Store nibasha kukuronka ino programme ariyo Voice Change, ino programme rero ushobora kuyironka hano nyene kuri Play Store. Reka tugende kuraba uburyo ikora. Ubwa mbere uraza hano iyo ushaka guhindura nk'indirimbo yawe, audio yawe wafashe, uraza hano kuri ngaha kano gaparti aka open in audio. Umaze kuza ngaho kuri kako gaparti open in audio, ucukirikaho ugacaguraho ururirimbo wowe wifuza guhindura cankwe amajwi we wafashe wifuza guhindura, ukaza ugacagura muri memory yawe, ugacaguramo indirimbo nk'ubu ugacagura yariyo yose. Ucuza ukabona nk'ukungene ushobora guhindura amajwi atandukanye nibyo tugiye kuraba hano. Urabona aho amajwi menshi ayo sinamajwi tugenda uhindura. Sasa sikia ngoma navyoweza kuchanga. Mwumvirize abantu banje, mukomeze mwumviriza uko bigenda. Ushobora guhindura amajwi nyene nkuko nyene kugandanya aho hose ibyo wowe ijwi ushaka ukoriko ushaka guhindura ugahindura. Hanyuma hano nyene hariho kuri hano kuri kandi ariko kaka akanyene aka niko ushobora guca ukirikaho kugira usevinge iyo ndirimbo wafashe cyangwa amajwi wahinduye. Aho nyene niho usonga ukijaho nyene aha nyene hamwe nabereka ugaca ufyonda. Hama tugende kuraba ahandi uko ikora. Hano hose urashobora kwifata amajwi hama ugaca ugenda ugahindura. Aho hose uraza ukandika yoyo igaca igushirira mu ijwi ushaka, utarinze no gukoresha ijwi ryiwawe, wowe ukandika ibintu byose ushaka ugaca ugenda ugaca uhindura. Reka ariho ngaha anyene ushobora kubikorera. Uraza ngaha aha kuri rino rudome rwa aha nyene text to audio iyo gufasha mu byinshi iyo udakeneye nk'ijwi ryawe uko ryumvikana. Ukacuza ngaha ugakirikako ugafyondako.
maze gufyondako uca ubanza ukarindira. Hano hariho text language wowe ibyo ushaka niko ica ubigira. Text language aha nyene ukaza ukacaguramwo ururimi woshaka ko biza gusomwamo. Ucaguye ngaha uraza ngaha ukandika. Umaze ukandika ubu twandike kuberiki utankeneye konza. Kuberiki utankeneye konza. Okay, ngaha ica tugenda gusave voice. Ngaha turagenda gusave voice ngaha kuri voice. Uwe nk'ijwi ushakamwo ko biza kuzanamwo. Ukaza ngaha ugasave nyimba ari voice y'10, reka tugize for example kwiyi y'10. Kwiyi y'10 ariyo yiyi. Hama ugaca ugikirikaho. Hama ugacuza ngaha ukumviriza uko bivuga, ubishimye ugaca usave, ugaca ube enregistre. Umviriza. Kuberiki utankeneye konza. Kuberiki utankeneye konza. Kuberiki utankeneye konza. Kuberiki utankeneye konza. Hama ugaca usavinga. Aha abivuga nkuko kubera ko twahisemwo ko yovuga mu Congereza, ariko uhisemwo no mu Kirundi icisoma neza ikasoma neza. Hama ugacuza ngaha ugaca usave. Kuri save ucugenda hahandi ugaca uhindura amajwi ushaka, ukagira iry'umwana iryo ari ryo ryose wifuza ko riza. Hama ugaca ubisavinga. Umaze gusavinga hano urazaho nyine ukandikaho ringtone music byose ugashiraho nyimba ari byo ushaka. Hama uhejeje ugaca usavinga. Nkabashimiye ubari bo bose bashoboye kunkurikirana. Tukaba tuzokongera kubonana n'ubundi munsi. Haba ndabashimiye ku gwigoro mwagize ko kubana nanje no kuruno mwanya. Rero nkaba ndabashimiye mwese mwipfuje kumviriza ikiganiro cange cy'uyu munsi. Ikiganiro cange cy'uyu munsi carico icakamalo. Icakamalo. Okay, nkaba ndabashimiye. Goodbye, good day. Hasta la vista.